ni Kinyonga canke Eric canke Maître byose birashika byose birumvikana ayo n'amazina nzi ko cyane gose aya na bar ni Congereza ko jewe ndibona sangwe naratembe mu bihugu bitandukanye nakabari kana karabonye mu gihugu kanaka kari kanditse ko aya na bar hamubona bajije cyarambira ko ari jambo risipura ko jewe nawe kuvuga ko akabari kagirwa na nyeneko kagirwa n'umukiriya urumva kagizwe n'abantu babiri kwado special muri aya na bar ni vyose nta kiyabuze ari nakibone no tahabonye we ntibashisarinda ari nakibasanze kitahari nuko turabona n'inyuma yawe hari icapa cyafisha yuko le 11 mai nkuko musanze mubikora ibirori ari irya nawe tugaruke kwanza le 11 mai kuri Eric isiguriki 11 mai muri make le 11 mai ni tariki twese twavutse twumva Nijai twakuze twumva kwa musi mukuru kuri Kabamara nawe twabonye gusa mugabo twumvise amateka ya rafisi n'ivyamuranga twabaye rero nk'abagera ikirenge umuco yari yarahonyeye nabo n'umugenzo musi mukuru twakumye tuwibuka nkuko natwe twakuze dusanga ari abandi bantu bawibuka muri make bisa n'ivyo bavuze umurasti kuri Eric yumviki mutima w'urukundo ibimuranga kumenya ko kikugobera kana kiba cyamugoye muri make umutima w'urukundo Eric n'umurasti cyane gose bakunze kuvuga ngo umurasti aba arangwa n'ubusage tubona umenga ubusage sikirenga oya umva ahubwo arangwa unyene ahubwo si babibona abantu nibo babibona arangwa n'ivyakora yageneza umunsi mukuru wo kwibuka Bumaru uzobera nganyene muri aya na bar tuyaho twamenyesha ko tuzadose n'umushitsi witeka mucuranzi karuhari hano mu gihugu itwa Melanin Boy tunababwira ko abafana biwe bakunze biwe ico gihe boza kumusanganira ngaha ko ari hazobateramiye ari wezewe bambera ari nawe mushitsi witeka dufise ngaha ku iyo tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu nawe nyene murasti kandi nimvukira y'igiteka twashimye kwifatikanya nawe kuko abikunda ko twasanze nawe mu bantu babikunda rimwe aya na bar kirori kizo kibaye cyambere mwamye mubikora nigiki abantu bo kutega bamye bitabira ibirori ngaha n'ibiteramo nirihe tandukaniro bitege tobona muri kino cyalo nkuko bizwi nta muntu numwe muri kino gihugu atazi ko Melanin Boy ari mucuranzi karuhariwe muri kino gihugu tubira ko nubwo haraho ibintu ngaha biryoshye cyane gose tubira ko uwo musi ro bizorushiriza kutazoza azobahomvye biravuga ko aha ikindi kumbure ni kure cyane gato y'igisagara cya Gitega kwiyunguruza biraba bigorana ukuntu kandi turavye ibiteramo ingene bihora bitunganywa hari amasaha yo gucererwa n'ibindi hamwe dusanga kwiyunguruza biragoranye niyo mu gutegura gute ingene biteguye hano wacu ayo n'amajambo abantu bavuga kuko Jimmy bakunda kuvuga ngo ni mu misozi mugaye Jimmy si mu misozi hani muri quartier Jimmy uvuga ko ikibazo cyo kuyunguruza kabisa nta ngorane kizoba kirimo efse n'amamodoka ari ngaho aboza bidakunda ko baronka uburyo bwo kuyunguruza tuzobunguruza nta kibazo bijanye n'amasaha muhora mutangurira ko hari umuntu azavuga ati jewe nshaka kumubona hanyuma umwanya ugeze ngende ari nka 2 saa mu ugasanga ibirori bifise n'amasaha gutangura bitevye mwebwe mu bitunganya gute Toko tubipanga Melanin Boy twavuze ko azoshaka kumanya wa kari ego ikibazo cyuko hari abo hava birana ngo bazogenda batamubonye ico kibazo nta kihari twabera ko azoshaka hakiri kumutaga cyane gose na cyane ko yarasanzwe ngaha ari umugenzi wanje nahagendera arumva sibishasha zo baje ngaha umva zo bayisanze azoba no